kirazira rero wewe yumvise ko wogara ku muntu ahubwo ikintu coco je no hanora n'abaririmbyi bari nyuma kirazira kuza mu kazi utazicuje gukora kuko kuririmba na kazi hari abafata nka business hari abafata nko kwiryohera Ndayari baravuga ko bimaze guca intege abantu benshi bien sûr bigatuma n'indoto z'umwana w'igihugu zigenda mazima yongo kubera abaririmbyi bamwe bamwe bien sûr ugasuzugura umuntu reka aragerageza kwiyubaka babwira inguvu bigutwara iri kurakora ikiganiro voilà ni bro ni kuri kwimana murabana babi muri industry murabana babi nshaka ndabibabwire byarambabaje sinahura ukuntu umuntu azi yuko ari mu kazi sivyo ari mu kazi kuko je kuma ikiganiro bro ntuje kwandikisha izina ry'iwanje ko ryarahejeje kwandikwa ntuje kuriduza ko ryaradugijwe naragidugirije je nyene ahubwo avuga ati ari dukora ibyo ngo hama tugakora ibyo byunguka bigahera biheze ukagenda nande nkagenda bro ntuzongaye kuko ntunzi wewe ntuzi kuntu mbayeho. Coucou les amis, bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. So, ni link Arlene allo. Comme d'habitude Miss Mafseli kwa menyo musumeno maso yinyana. Tukaba turi kumwe uyu munsi na Liam Promoter. Yeah. Turamutse abakunzi ba link Arlene allo, nizere ko mumeze neza. Safelo ntamutanyumva nagarutse kwa kundi kuri link Arlene allo. Babwiye waho ya nahora mu kandi kazi kamisi yose kubera ko twe dufise akazi kamwe dufise ubuzi bwinshi nyene buba bwadufatiriye kabisa nzere ko bameze neza abakunzi tuguma ku TV guys tuguma ku TV tubabwira bagira subscribe tubibutsa nivyo dukora muri Allo Photography tukaba dufotora amafoto meza cyane amaze kwishikira baramaze kubibona tutibagira ko n'umuririmbyi promotinze ya Uburundi no hanze y'Uburundi bategerezwa kugirane kubibona ya abaririmbyi rero ntimwitinye yes tukaba dukora n'ama video meza cyane ama clip video ku ba star cyangwa ku ma gospel canke ku ma chorale je pense ivyabari bo bose baba basohoye indirimbo welcome ya kaze dukorera mu Kigobe kuri Kibunoa. Yes. Namabujo wanje ngaha aru comme d'habitude Miss Mafiere. Ubu rero yitwa arakandi kazina nabonye kuri Facebook. Ngo demo wa Facebook. Mwizi maseko niko demo wa Facebook vraiment. Ya. Kubera ki demo wa Facebook? Kubera nzi kwikoresha man. Kandi ko ndayikoresha cyane. Kandi matwa asumira ngo umukobwa wa mbere nta kwegereza kuri Facebook. Ninde nyene? Wari yubatse. Haha. Mumazi minsi rero we na Bifese ebana mudacana waka vipi bimeze gute kwanza Sa Bifese no kuri yarambabaje none Liam Promoter we ntavyuzi oya genda yibona warayimbwiye muga n'abakunzi bawe bakeneye bibasangiza no kuri yarambabaje Bifese wazi kwiyaranja kwi volontaire wandikira umuntu genda mu journaliste nawe no mustar dukorane ndi no mu influencer Uga gusa du promoting igikorwa cy'umuntu ako nakigoro nkoze man nta kintu kibabaje nk'inyesha mpaye pore sana ndamwidondoye guys ari cyo kiganiro tugomba dukore ubunyene ngo sindakuzi uruhara n'uruhe ruhara none mwebwe abariri aba journaliste aba influencer aba promoter mwa mufise mu muziki muri industry y'umuziki uruhara tushaka tuganirire uruhara twigishe n'abaririmbyi n'abapromoter n'abakome abantu bose bagize industry ya kubera ko turavye amajambo maze imisi wandika birabona ko ubwa mbere waza ushigikiye abikorwa by'abaririmbyi impano ya kandi benshi barabakora ibikorwa birashima cyane gose none kwanza tukiri ngaho ugitangura kajya kazi ko promoting abaririmbyi ko bavuga neza kubera ki wari waje mu ijya style jewe mu bisanzwe nene muri style yo gushigikira impano iyo ari yo yose zina muntu afise impano je nari nje mvuga ati just umenga
hariho abo bavuga nabo batavuga je rero nje gushira hamwe abo bose abavugwa abatavugwa bose ndabavuge umuntu azokora igikorwa ndamushigikire ndamupromoting yego yes tusanga kumba uri kura promoting nabo bari inzigo ha none uruhara rero rw'umuntu zenya gumumenyesha makuru mu influencer umuntu abantu bose bagize ba promoter bake abantu bose bagize industry yeah agomba kwanza wibutse abantu industry icarico iciko itagizwe n'umuntu umwe gusa ikintu cyo nanje bizanagenda babwi industry ntigizwe n'umustar umuririmbyi gusa industry igizwe umuririmbyi umujournaliste ariwo mu influencer n'umukomedie abakinyi b'amafilm umva abo bose bashira ibintu byabo ku mbuga ngurukana bumenyi bagize imbuga bagize industry rero nuko bamaze kwiha yuko abaririmbyi aribo bagize industry gusa uko bariko baribesha cyane umuririmbyi yashize mu mutwe ko ariwe mutwe wa industry none byo bari byo n'umutwe wa industry good ahubwo umutwe wa industry n'umu influencer cyangwa umu journalist wowe twe tutariho bo kwipromotinga ngo ni waba kwipromotinga ninde yo baraba none ukuntu abasani babagara akabaririmbye ngo ntibyo biva kuri mwebwe kukuntu mu bisemba ngo bagire iki kukuntu mu bisemba voilà ego ico kintu kirabaho cyo bari ico kuko twe turabisemba cyane turagerageza kubiyegereza kugira ngo tube kumwe tuba promoting ariko bo ntavyo babona kumengo baraturenze bakaca bashaka kugara orque c'est fouti ntaco bari naho baragera vraiment bari beca gose none gukorana n'abaririmbye n'ibintu bigoye gose baravuga ko n'abaririmbye mu Burundi biciye imigwi utari mu tugwi twabo mudakorana n'ibyo tugwi two turahari kandi rero nubwo mwe ntibaba biganiro kuri mutaba muri mu migwi yabo oya nabo none ni bande bari muri ubwo bugo mu ba influencer cyangwa aba journaliste hari umuririmbyi kumbure Landry hari umuririmbyi abaririmbyi ngo bashobora bidoga ngo barabura n'ibiganiro kubera batari mu matimu amwamwe voilà yongesira hari yo erega n'udutimu izo timu zaramaze bavuga ngira twara kwiyubaka baraheje kuyubaka kandi rero n'utugwi turuku none wagiye waza ntiwari ubizi ubwa mbere ko duhari wapi bakwibiye akagohe bon barankubitiye akagohe ati nukuri hajya rero wewe ntavyo uzi ibintu ujemo burya bimeze uku nanje candaraba ukuntu bimeze muri industry ndavuga ati mama yangu nivyo ikintu cyagiye no kunkuraho bamaze kubimbwira igihe kuri match y'Igitega hajya hano je niho nabonye rero ko hari utugwi ko hari abantu bari bicaranyuko umva utugwi sibo je nzi ko ari abastari b'urukundo bakundana bagira iki bro none niye ngorane ubona rero mu bintu byo kwicimiko bafise aho ingorane hari murabona ko umuziki w'Uburundi utazobangamirwa bibandane utegeza kubangamirwa cyane none gasha dufate sivyo hari abantu bategera babura mu concert nuko ari bugwi kandi n'ubugwi uzobirabe n'ubugwi n'abandi batigera baboneka na rimwe kubera ko batari mu bubwo bugwi nka diwani nta kagwi na kamwe arimo baramwinuba je shaka ndabidomeko diwani baramwinuba none iyo amaze kubutugwi none diwani nawe ntiyogira akagwi kiwe akagire gute kandi bari kuyije erega bisaba ko wisobeka mu bari agakiriya kiwe niyogira kiwe none agira kabandi akagwi kiwe nande akabarondera gutegeza kurondera nawe abi wawe bafite niyo barondera nizo shabiherera izina erega wisobeka muri babandi nyene muri bwabugo oya none niyo kiriya kandi none ubwo bugo ntibufise ukuntu bwatanguye bon bufise uko bwatanguye nabwo rero hajya burazwi hajya akagwi ko kwa Satbi karazi ako kwa naka karaza ko kwa naka karaza ko bakwa Mokez ba Dramate urumva hajya bose barazinanye tikajya akagwi karimwo naka naka kariya karimwo naka naka hamwe rero hayihenze hakajamwo uwundi bategeza kuvuga ati bro nakasigari mu kagwi kacu ukuntu urumva birakwiragira bo urumva ko
tuje muntu ntuzeye none wewe nk'ubushitsi bikarondera umuririmbyi umufitiye ivyunguka tuca bigenda gute bon jewe ndamufitiye ivyunguka sha abarimvyi baragoye naho yo bashonje naho yo barayinzara aranga kukwishura nzina ry'Imana kagenda yo nyishura message azi neza katani jana afise mu mufuko kandi wo muzaniye akazi je ndamuzaniye akazi kubera umuririmbyi urashobora kumwandikira kanka no kukwishura bien sûr kandi mufitiye akazi kandi yayisomye message nta makuru ufise rero none dufate kari ubumenyi buke bafise ni ubumenyi buke nyene none ubwo wovuga kari ubwenge nubuju apana ubumenyi nubujuju kuyankisha ivyunguka bakuzaniye ukagara ukanka no kugira we kugara kubera amafaranga uri ku kazi uri kurondera amafaranga ukaca ugara bro umuntu muri kumwe muri industry mbeba bibaza ko bari ushika umuntu mu wese no kuyubaka ku ruhande rwiwe ego vraiment kira muntu yubake ku ruhande rwiwe kandi aha twese two turiyubaka vraiment muga kuyubaka bo tufate ko kuyubaka ni vyiza mugabo hageze muri kote ya business rero kote ya business ni business hari kintu batazi wowe dufata ukeneye kurondera Dufise ngo mumurondere business wocu bigenza gute kandi uzi ko naho umwandikira to kwishura ahubwo rero nacanye ngetera muri bwabugo curondera bwabugwi akaba rero bagufasha kumurondera akaba rero wamfasha kumurondera mugabo ivyo vyunguka mugabo nta Dufise oya muri business urazi ntanzige muri erega muri business nico baririmbye bakwiye gutahura mu bisanzwe baririmbye bakwiye gutahura ko muri business atanzi naho uba uri mu influencer mutoyo ugitangura atazi nufise kubera aba bahungu bene wacu hari ukuntu babona ko biyubatse bafise izina ariko umuntu wese nahatazi nafise ndi bazomuha agaciro none baba bigi umuntu je kuvyo mbona nka conseil ariko notanga ku baririmbyi abaririmbyi barakwiye kumenya ko ibintu bakora arakazi kandi bategereza kubivyazamwo je rero nibaza yuko umusaruro voilà ahubwo je nibaza yuko iyo umuntu rakurondeye naho uwo ari kose ubanza ukamwumviriza ukumva iciwe hako kuko Dufise ati yakubwira ngo we ngo ntakuzi iyo message yarayinyishuye yakumviriza agafuma kubwira ati burya rero ibi bintu ntavyo nkora canke ndabikorera amafaranga voilà tugafuma dukora ivyo ega jewe sinanse yuko twakora ivyunguka vraiment ari ivyunguka hako wogara ku muntu kamubwira ngo ntumuzi kandi umuzi wafuma ubwira dukora ivyunguka wafuma ubwira mpa amafaranga serious nkakora mu mfuko nkayaguha je n'amafaranga noreka kukuyima kandi nawe wariyubatse erega iryo zina wararirondeye mugabo ntuze uje ngaho onye wiyemere yuko uzwi kurusha umuntu kanaka kubera umuntu ari muri industry kubera abantu bose bamenywa gutandukanya voilà jenzwi ukwanje nariyubatse sivyo aho nca hose barasamara siko Dufise nawe wariyubatse urenganye nawe barasamara bro reka kugara mbwira ati dukora ivyunguka alu ndapeya bro je simbanira amafaranga ndayafise ndayakurayo nkayaguha mugakora ariko mugakora kandi je ndakora nkora business kandi bino bintu ico nshaka bino bintu baravuga ko bimaze guca intege abantu benshi bien sûr bigatuma n'indoto z'umwana w'igihugu ziba zigenda mazima yongo kubera abaririmbyi bamwe bien sûr ugasuzugura umuntu reka aragerageza kwiyubaka babwira inguvu bigutwara iri kurakora ikiganiro voilà urazi ndaguha inkuru babwira inguvu bigutwara iri kurakora ikiganiro inguvu jewe byoba bimaze kuntwara muri ibi bintu kuva jewe ntangura uri kurakora promotion abaririmba urazi yaba jewe nabisize mu nguvu zo kubaka mba no batse etage grete 3 kandi wari kukorera ndiko nkorera abaririmbyi ariko bashima ni bro ni kuri kwimana murabana babi muri industry murabana babi nshaka ndabibabwire byarambabaje sinahura ukuntu umuntu azi yuko ari mu kazi sivyo ari mu kazi kuko je kuma ikiganiro bro ntuje kwandikisha izina ry'iwanje ko ryarahejeje kwandikwa ntuje kuriduza ko ryaradugijwe naragidugirije je nyene ahubwo avuga ati alu dukora ivyo ngo hama tugakora ivyo vyunguka bigahera biheze ukagenda nande nkagenda bro ntuzongaye kuko ntunzi wewe ntuzi kuntu mbayeho ntuzi umufuko wanje kandi ntazi nakazuza kanje kwacu mbwira ngo ntunzi
iyo jambo bro rirababaza rakomeretsa ku mutima kandi rero iyumvire wewe bakubwiye ngo ntunzwe ibaze kandi je suis sûr ko yarakuze kubera ko nibaza ko ngaha mu Burundi umuntu akoresha Facebook wese Bifese kandi Bifese nawe ari mu bantu bayikoresha ari mu bantu bakoresha i Facebook sivyo nukuri tugiye no mu bandi nta edayo duhere no kubategetsi baranankunda kuko je ndabateramisha baranzi Jesi nawe rero umuntu yobanzi sivyo yobanzi mbe hajyanye jenda n'abatwenga uzi impamvu ndabatwenga ko abaririmbye ntibiyumvira hageze ikintu c'amafaranga ntibiyumvira babona ko nkagara fresh ntihazoca agenda arambona ko ndi VIP orke uri umubono uri umuntu w'ubusa bro mugende gahoro iyi industry tuyitembere mu bukebuke tuyigende mu gahoro nasanze abantu ba mbere batazi gukorera muri industry arabarimvyi b'abarundi kubera ubujuju bwabo baragara bakarenza ubusango simbizi niwe yamba bivuga ko abaririmbyi batarasirimuka urumva ntaco bazi ntibazi ico bari ntibazi umuntu yabarotse yego vraiment bo ngaha mu Burundi barabaroze barabahejeje nuwo baroze ntiyigeze akaraba uwo baroze ntiyakarabye yapfuye adakarabye rero muze kwamuko ni muze tubagire deliverance none we nikihe kintu usaba abaririmbyi rero kugira ngo bahinduke ikintu basaba unavugira n'abandi batoyi ibiwawe bariko baraza kuko hari abantu wewe umaze bagukunda bashaka kuba nka wewe mu by'ukuri nikihe kintu ubabwira bazoze bameze gute abaririmbyi babana gute ikintu je nosaba abaririmbyi kuko Bifese wewe abaririmbyi ni bamwe hajya ari abantu banyaha aho badatema baririmbyi ni bamwe kirazira kunyaho udatema wenda kurangiye ati jahajya yayo ukacijayo bro kazi yako kirazira rero wewe wimvise ko wogara ku muntu ahubwo ikintu coco je no hanora n'abaririmbyi bari nyuma kirazira kuza mu kazi utazicije gukora kuko kuririmba na kazi hari abafata nka business hari abafata nko kwiryohera nukuri niwe wifata nko kwiryohera uzuna bimenyesha ahubwo nagira n'umuntu azokurondera ngo akoreshe ikiganiro kugira tubamenye kare mugabo ni wabuzi yuko ari business rero je nace ntahura yuko na Bifese ari kwiryohera si business arimo ariko ari iryohera kuko ntazi ivyarimo okay by the way jewe nariko ndavuga ati abari nyuma bazi ko baje muri business hama bakora abazoza bakora nk'ivyo vyiwawe badashaka kugara abazoza bashaka gukora nk'ivyo vyiwawe navyo ubabwira gute ko kumbona bino bintu menga biragoye oya bazoze biyubaka ukwabo bro ntibazoze bashaka gusatira abaririmbye ngo bakoresha ibiganiro oya ni inzira idashika ni inzira itazigera kandi nashika imenyekanisha vy'iwawe umenyekane fresh ukora ivy'iwawe bazokurondera bonyene abadafise impano nayo yo kwimenyekanisha ukubwiwawe oya hari kundi kuntu ushaka hari abantu bavuga ati jewe umuririmbyi ni washobora kunduza kandi abaririmbyi nivyo bashize mu mutwe ko abo rero baca baja muri babandi bakorera abantu baca bakorera yo ama-TV y'ama-TV hayizina yamaze kwihizina abariho bazaca baza baragenda gusaba kandi none hari iyo wibutse ko wewe wiyubatse ata muntu uciyeko ariko vraiment biguha ikihe cizere ndashima Imana ko jewe n'ukuri biguha ikihe cizere kubera ko jike icizere bima uri umuntu wa mbere yanyarutse kubaka izina goze bige ikintu icizere je bimpa sinzi ukuntu vraiment bivuga kuko bimicizere yuko nzoba umu influencer wa mbere mu gisagara ca Bujumbura iyo bishitse umuntu akakugara azaza araserukana washaka no mu mape atandukanye iyo bishitse umuntu akakugarako muri akakugarako urawiyumva gute birambabaza cane wewe ntabugarako abaririmbyi oya nta muririmbyi vraiment ngarako so je nibaza ko bumvise kiganiro tubandanye canke sha
jewe nuko mfise amajambo menshi novuga kandi nobatuka nosanga navuze nabi. Katugere du promotinga igiteramo ca Natasha. Ya Natasha yimirije igiteramo. Natasha yimirije igiteramo kiryoshe cane. Kuri Source Dinir. Yeah. Niho kizobera. Guys. La namba la bamba mutsamuona. Ya, naje niho nzoba nibereye kwa Natasha vraiment. Ntimona ko mengo kuyunguruza biragorana. Man nzofuma nambara tennis de sport. Kandi Natasha uramufana cane. Cane gose. Natasha vraiment ndamukunda. Niwo mukobwa wa mbere. Wo muri industry. Maisha anyubaka. Nkunda. Kandi nawe yanagupostinze ndanegeze kubibona nawe. Shano kuri Natasha kandi nkitangura. Natasha Satbi. Nibo bantu ba mbere. Ukara Baririmvyi babiri. Barampaye intege. Baranteye intege cyane. Baratumye numva ko no bandanya nkoro kuko nk'umuntu nka Natasha canke umuntu nka Satbi. Dufise wa musenge aho twe twavyibagiye. Inge gato. Nk'umuntu nka Natasha canke Satbi yumviriye kumpostinga jewe nkitangura kijege nari nkitangura. Nukuri vyari ibintu mengo n'ivyo amateka kuri jewe. Ubu nahahongeze. Nukuri sinzobavuga nabi barundi nabana beza ntakabibanyeretse. Abarundi bose rero bazoze muri Source Dinire kwa Natasha. Ego vraiment muri Source Dinire welcome bizaba biryoshe. Itariki turakubitira kava ngaha muraza kubibona. Turakubitira kava muraza kuyibona. Sawa. Wari kuravuga ngo Bifese namusengeye. Bifese wamusengeye. Namusengeye kabisa. Aje no ndabisengesho risire kazofata. Rero Bifese yishikana. Emwe nashaka yishikana. Aze yishikana. Ashaka bitama vitunda mugarambike kibiganza imigisha musubireko. So bakunzi bari Karlene yaro. Turashaka kubasezera bakunzi bawe. So yali Karlene alu comme d'habitude Miss Mafsay gwamenya musimena masayinya na so ciao. Bendo kamera muri kumwe na Liam promoter. Yes.